amaze kugura itaka akava ngo yayiguze mu mahera yiwe, hari aho acagara ngo jewe nzokora ibyo nshaka ko ngo nitongo ryanje ngo niguriye amahera. Ico kintu ca mbere bamenye. Ko mukunda gutembera cyane mu gihugu, muze murabe ndakivuge, ahubwo reka ndakivugire hejuru, ndakivugire hejuru. Ndakivugire hejuru mukiyangange nawe acyumvireho. Tubasabe kandi muzobikurikirane cyane. Intara ya Buhumuza, intara ya Buhumuza, intara ya Buhumuza niyo ntara yonyine dusigaranye irimo amatongo menshi, irimo amatongo menshi. Hariho n'umushikiranganje havuka ariko ni babiri, ndamaze kubabwira nti faites attention, murabe neza, kubera ko natwe twashize uburimyi n'ubworozi imbere. Abantu benshi bariko bagenda bagura amatongo, ni byiza bagura amatongo, ariko ayo matongo bariko baragura bayakoreshe ivyo politike ya leta irimwo. Ico ni cyambere, kuko umuntu amaze kugura itaka akava ngo yayiguze mu mahera yiwe, hari aho acagara ngo jewe nzokora ibyo nshaka ko ngo nitongo ryanje ngo niguriye amahera. Ico kintu ca mbere bamenye mu makomune, mu ntara, mu makomune yagize Buhumuza, bakore amanama, bumvikane, bashireho umurongo wo gukurikiza. Abagura amatongo, icambere bagura amatongo y'ukurimamwo no kororeramwo. Ico ni cyo babivuge makwa kugira ngo babimenye abantu bagura amatongo, kandi bisunze programme z'igihugu. Amatongo bayagura nta ngorane, ariko nayo kurima no kororeramwo, kandi barime borore bisunze programme ya leta. Ni ukuvuga yuko leta biciye kuri za BPA ibyo bazovuga bati mu ntara iyi n'iyi, kubera ko bamaze kumvikana ibyo ibizorimwa byoshobora guteza imbere igihugu, ivyo baze bavyumvisha bose ariko bagura amatongo muri Buhumuza. Ntagire umuntu azakuvuga ngo ariko aragura amatongo, kuko hari abafise esprit yo kugura amatongo kugira ngo baspekule, nabo bace bongera bagurishe, baspekula, bagaca noneho baduza ku buzima bw'abene gihugu, bigaca bibatera ingorane. Aho kugira ngo intara itere imbere, ahubwo abene gihugu bagende basahurwa, bagende basahurwa. Ntihazemwo ico kintu ca speculation, bazibire hakiri kare. N'ahandi abantu bazogura amatongo baspekule, ati ndaguze itongo reka nze ndarigurishe, ati ni nonye ntengira imwe yakibiri ndarigurishe amahera ngana gutyo. Usange abene gihugu bo muri Buhumuza ntaco bariko bararonka, ntaco bariko barahakura. Ico rero muri zijya komine zigize Buhumuza baze bakore inama, no vuga kimeze nka assemblée générale y'abanyabuhumuza. Ico kintu bacumvikane, batange umurongo, bere kushaka wese ko azoteza kurikiza politike ya leta mu bintu n'ubworozi. Ico ni icambere. Ica kabiri nakivuze, baze bakore twovuga ikintu kimeze nk'ama etude, barabe intara yabo ya Buhumuza
harimo amatongo menshi manini, barabe ko kuko abantu barashobora kugura amatongo agaca kubwira ati jewe subura imyini ubworozi, ati je tuza kurima ibiti by'imikaratusi, kwaje kubwira ati none jewe ko mfise aho iyo mikaratusi nzoza icyo nzoza kuyikoza. Oya, bigende muri politike y'intara. Icyaka narimvuze nuko ko bafise amatongo menshi, bigire hamwe mu ntara y'ubuhumuza, barabe mbega nka agropole harya muri buhumuza barashaka mu gushiramo nka agropole zibiri, kuko baracyafise amatongo manini, kugira ngo noneho intara ya buhumuza izoduge yose, itere imbere yose. Ariko n'ubutegetsi n'uburongozi babafashe nabo babakwiye babashigikire, kugira ngo buhumuza izoduge yose atagice gisigaye inyuma. Nk'uburimire n'ubworozi mu gihe bakoze agropole nka zibiri, n'abazoba baguze amatongo bababwiye mu gihe bagiye kuba agropole n'abayo matongo yabo azoba arimwo, azoharugwamwo, kugira ngo akarere kabe kagutse, y'amasupere twavuze abe yagutse, none ibyo bashaka kurima baze babirima dans un cadre imeze neza, contrôle suivi. Gutyo intara ya Buhumuza n'ukuri ry'amatongo azoshobora kugira akamaro abanyabuhumuza. Ni nayo mpamvu intara bazegeranije bazishira hamwe. Ntimuze mwemere rero ko abantu babana biyumvira bakorera mu byiyumviro vya kera, nk'uko umengo hariho Muyinga, hariho Cankuzo, hariho Ruyigi, ibyo ni vya kera. Mugabo ko twigiye muri bishasha kandi turi mu iterambere ryihuta, abantu bashaka kwihuta, reka rero dukorere hamwe koko. Izo agropole zirashoboka, byibure imwe, reka mvuge byibure imwe, baraba ahantu hari amatongo meza nka hegitari 200-300, bavuge batatu hashire agropole. Abari aho muri ako karere bakaba bafise amatongo, nabo bace baja muri ibyo vyimviro vya agropole. Twibaza yuko jewe ndabivuze nk'ivyiyumviro kuko maze kubona ko abantu bariko baraja muri ako karere bashobora kuzosahura abanyabuhumuza, bakazosanga ataco bafise. Ibyo nibyo vyumviro nari ndabasanya kwa mushikiranganje n'abandi bashinga amateka. Niyo mana navuze reka ndabivuge kuko nta banga ririmo, no guteza imbere igihugu, guteza imbere intara. Ubwo butunzi rero bafite bw'amatongo Imana yabahaye, ubu rero nibabukoreshe neza, ntibije nk'akajaga, ntibije mu speculation. Abo bantu b'abakomersa bazoza baje kugura amatongo, bakaja andeho, bazabanza babasinyire ko bemeye ayo mategeko y'intara. Uje kugura itongo aca sinya yemera document mu muzi yemera ko ajya muri politike y'intara, ntaze kuzana ibintu vyiwe. Gutyo no kugira ngo dufashe vyimviro byoshobora gutuma abanyabuhumuza bazoprofita akarere kabo.